nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aje guha umubonano intumwa zidasanzwe z'ibihugu bitanu. Wa mbere yari icegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania, yaraherekejwe n'uwahoze arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete. Yakiriye kandi mu nyuma yaho abaserukira icegera c'umukuru w'igihugu ca Misiri, akabajejwe n'ibibazo byo kwivuna abansi. Abandi bakiriwe n'abaserukira igihugu ca Kenya, abaserukira igihugu ca Congo Brazzaville, n'abaserukira igihugu ca Guinée Equatoriale. Izo ntumwa zose zidasanzwe hari ubutumwa novuga bubiri zahurirako. Ubwo butumwa nabwo subundi ubwa mbere kwa ruguhoza igihugu cy'u Burundi giheruka kubura umukuru w'igihugu. Murazi yuko haciye iminsi nyiricubahiro Petero Nkurunziza yahoze arongoye u Burundi yitavye Imana. Bari baje rero guhoza uwaramutswa u Burundi uyu munsi, bagahoza n'abarundi bose kuri iyo nkuru y'umubabaro yabashikiye. Ubutumwa bwa kabiri bwa bagenza kwa rugukeza umukuru w'igihugu mushasha General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje kurahira kwinjira mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi, bakamukeza bamwipfuriza kuroranirwa, bipfuriza n'igihugu cyose cy'u Burundi kuroranirwa. Hanyuma kandi mu ca gatatu ku bihugu cyane cyane igihugu ca Misiri, igihugu ca Guinée Equatoriale, bavuze ko bipfuza gukomeza imigenderanire. Nk'igihugu ca Misiri kiripfuza gufashanya n'u Burundi mu bijanye n'umugambi igihugu cy'u Burundi gifise wo kuvomera kugira bashobore kurima, ntibarime kabiri mu mwaka, barime gatatu mu mwaka. Bifuza gufashanya n'u Burundi mu bijanye no kuvomera imirima hamwe no kurwanya ubugaragwa. Ico ni cifuzo cakiriwe neza n'umukuru w'igihugu, kandi mbere yakiriye neza n'ubwo butumwa yashikirijwe n'izo ntumwa zose dasanzwe. Arashima ko baje guhoza u Burundi, ati inshuti nziza uyibonera mu makuba. Araheza nawe ararungikira indamutso abakuru b'ibihugu bitandukanye bamurungikiye ubwo butumwa, kandi arabemerera yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu izobandanya itera imbere.